urashobora kuza gutya muri eglise ukaba waje dimanche ukaba wagize gute ukaba watonze ngaha ariko ntihagire ikintu wakira kuko mu buzima bwawe utigeze ugira préparation spirituelle. Hariho abantu bamenye impuzu bazokwambara dimanche kuva mardi. Hariho abantu bagenda kuyisonesha no kuyajusta bonze bavyibushe bakayagura canke bakayigira. Hariho abantu bagira préparation corporelle yabo ya culte bakitegura igihe kirekire akabazi ibintu bakabazi n'uzomutwara. Ariko kandi kenshi uzoza gusanga kuko dufise umugenzo wo kuva turi abana bato wo kugenda mu rusengero ku munsi wa Mungu, uza gusanga iyo tuje gusenga nta préparation spirituelle yabayeho. Ntituri conscient yuko tuje muri présence y'Imana. Ntituri conscient yuko ibiko birakorwa vyose bifise ahantu biza kutuganisha ku Mana. Hamuva muhira uvuga uti Mana uyu munsi uze kumvugisha. Mana uyu munsi uze kundungikira ijambo. Mana uyu munsi ndaje kuguhimbaza. Ukiyumvira kuri culte yawe.